Twongeye kuba mwaramutse namwiriwe bakunzi b'ibiganiro vya Manake Burundi TV aho kuri no munsi mu rugendo umwubahwa Engineer Beni Ukuri asanzwe ahagarariye ikigo Manake Burundi yagendeye umwe mu banyamwuga basanzwe bahurikiye mu kigo Manake Burundi. Reka tumuyikaze kuri micro ya Manake Burundi TV kugira ngo ashobore kwidondora mbega ninde asanzwe akora iki mu buhinga bwiwe cyangwa mu mwuga wiwe mvabwenge. Ikaze cyane kuri Manake Burundi TV. Nitwa Shumbusho David, abantu mu artiste w'umuhinga ndumubaje mugona kwa nibindi bijanye n'ivy'ubuhinga by'utugedegene mvabwenge. Bimwe umuntu yumvira nyene ugasanga ari umira ikintu atawondera cyarakigira kivuye mu mutwe we. Ivyo ronkora cyane gafata n'imenwizeri ngo ndakora amasahani imbaho, ndakora amatase, ndakora uduseke, turagira ibintu by'amasupla, ibintu biteye amabara nyene mu buhinga nyene umuntu usanga afise. Yego uvuze yuko musanzwe mukora ibijanye n'amasahani mugakora n'amatase mubikuye mu mbaho, mbega ivyonye mubikora mwisunze ubuhinga bwahe? Ni giki mukoresha kumenga umuntu ariko aravyumviriza umenga ni ibintu bitoshoboka? Mushobora kutubwira n'ubuhe buhinga mukoresha? Ubuhinga dukoresha muraza kwashika ndabereka ngene tubikora, umuntu arabereka ngene tubikora, ndaza kubereka, turaza kwashika tubanza dutembere ndabereke, ducenge tuve nga muri machine labotage, tugende turunira izo ndikora babwira by'ibiseke n'amasahani, hanyuma ndabereke no muri salle d'exposition hano tubishira ibiheze. Manake Burundi iriko iragenda ifasha abanyamwuga bagiye batandukanye, mbega kuri mwebwe n'ubuhe butumwa kuri Manake Manake Burundi izo bari nyishu ku banyamyuga. Umuntu ari kararaba yumvise n'ivyiyumviro Manake Burundi ifise ni nyishu ku banyamyuga, kuko abanyamyuga bari bafise ikibazo gikomeye cyane mugondi bazabubu bigizofata umurongo mwiza. Manake Burundi ngira bizogena neza kuko ndabona umenga iritaye abanyamyuga, irabitayeho gose kandi ndabona bizofata intera nziza. Nkuko mubibona turi hano mu ntara ya Kayanza ku munsi ugira kabiri tugendera abanyamyuga. Uyu munsi twagendeye David Shumbusho asanzwe ari umu artisan mugabo kandi murazi ko asanganwe ubundi buhinga mvabwenge bwo guhingura ibitandukanye kandi bivuye muri matière première zo ngaha mu Burundi, no kuvuga ibikoresho kama twirimira twihingurira ibiti twitereye izimbaho nibaza ko ziva hano mu Burundi. Rero tukaba tumuteye intege, turabonye no muri atelier yiwe aho asanzwe arangurira imirimo ijanye no gutunganya ibikorwa bitandukanye. Twabonye abaza ibintu vyiza cyane, nabonye n'inzu y'imbaho asanzwe abamwo nka zimwe zo hanze abantu bama bavuga yuko mu Burundi abantu batoba mu mazu agerekeranye. Biraboneka neza yuko iyi ntumbero bamaze kuyifata ijanye no kwiteza imbere. Twebwe rero tukagira tuti nk'ubuyobozi bukuru bwa Manake ko tugiye kuzoza turashigikira mwe n'aba banyamyuga. Mbere nkaba ndamwemereye yuko Directeur General wa Artisanat muri ministère nzomuzana hano kugira ngo arabe nawe yirabire, dusanzwe dukorana
tuvugana igihe cose yuko abantu batari ku kivi bindera amaboko atakintu na kimwe tuzobafasha. Mugabo rero uyu David Shumbusho kubera yuko tubona neza yuko mu myuga yiwe ashobora guhakaza urwaruka rwinshi, twebwe tugira tuti ahabwa ibikoresho, ahabwa amafaranga yo kugira ngo atunganye neza ino atelier yagure agire hanini, hanyuma nimba ari amaformation atanga nkajya amezi 6 nimba arabo tukura mu Kirundo canke mu Cibitoke canke Karusi canke hehe, tuze turabamuzanira abaforoma bagenda basohoka abandi binjira. Ibigo nk'ibire turabikeneye mu ntara nyinshi kugira ngo abanyamyuga mvabwenge babe benshi mu gihugu. Murakoze. Reka tubashimire cyane tubibutsa yuko ni mu rugendo umwubahwa asanzwe arimwo ariko aragendera abanyamyuga mvabwenge naho kaba ari mu ntara nziza ya Kayanza. Gumana natwe mugumane na Manake Burundi TV kugira ngo ishishikare kuguma ibashikiriza ibikorwa by'abahinga mvabwenge mu ntumbero yuko umunyamyuga mvabwenge atungwa n'impano yiwe. Reka tugumane, turabashimiye cyane.